Hello guys, murakomeye meze neza. Ni Liza Iyaneza mumenyereye kuri Best of 257 mu kiganiro cyane mukunda cyane personality. So, ushaka kubuja ukira rya mbere cyangwa uwo urikira bagusa ukibagira sujet irade kwa tuvuga nako ni kiganiro tugenda ku rencontre entrepreneur umurundi cyangwa umurundi kazi aba mu Burundi cyangwa ataba mu Burundi mugabo c'est business yiwe akorera ino mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Aujourd'hui rero no munsi nasuye kugaruka kwana namwe mwari mu nkombe ndabizi kandi j'ai beaucoup de surprises pour vous. Umuntu ngiye kuraba ni umuntu apana nagiye nihondi entre nihondi ni ku artiste au makeup artiste rero mumenyereye mwe muzi kandi mwiza cyane agira ibintu neza akora neza abantu surtout les filles keneye ibintu bya makeup ni très classe. Wo shaka kumenya nta nonza kuvuga aza kwivuga wenyene just nimba wumva inyota sumva uri excited wumva uri motivé gumana natwe karibu cyane ukwikira kiganiro. Kim, bon après-midi. Bon après-midi Lisa. Vous êtes neza? Yego nawe. Entre neza cyane. Merci beaucoup. C'est de l'art. Yeah, maquillage en fait. Mais j'avais soif yo kuza muri kino kibanza kuko navuga ndakunda art yo kuyamya make-up. Kandi vu kandi n'umukobwa c'est un peu normal quand ndayikunda. Mais en fait mengo hayo misaya yenge jima yayo. Umengo genre hagiye ushaka kuraba ifoto umuntu yagize make-up cyangwa kiyo yagize n'umuntu cyangwa c'est pas karibu hama kubipresenta kuri Best Femme ubabwire hama cyo tubandanya programme. Okay, jewe nitwa Nadeshkimana amazina yanje. Mugabo abantu benshi bazi kuri Kimnana canke Kimnana makeup. Ego. Kimnana make. Bon, n'umuntu ari intore badowe sije nagitoreye, n'umuntu ari impaye. Twumva umengo birajanye Kimnana na Kimana Des, twumva birajanye. Bimaze imyaka myinshi cyane, hari n'abantu benshi batanze ko ariko izina ryanje ryavye batanze amazina yanje bazi ko nitwa Kimnana ko nyene. Oh, donc ngiye kera donc. Yeah, ça fait beaucoup d'années en tout cas kuva niga 9e. Watanguye make-up ryari? Natanguye make-up ryari? Natanguye maquillage muri je crois fin 2015 début 2016. Du coup ça fait presque 7 ans. Ouais. Ouais, watanguye comme nous disait amusement hanyuma mu nyuma like ntuze yawe igize gari iyi entreprise yawe sana yawe. Natanguye maquillage à la base baramo ingohe bazimara. Okay. Bya bindi kenge twamngohe twazimara twabuje misi gusohoka wisize yo kujya ku twayisiga kandi kigenda robse designer kuko sinava mu nzu nizeke en tout cas nta ari kuja ameze kuko so mais avec les réseaux sociaux Instagram ntabwo ko naje tendance y'ingohe nyinshi ziri bien fournies ndavuga nanje ibingano bigiye no bishobora pourquoi pas ndazitereka ico gihe ndibuka ko nateretse ingohe ngira nka 3 mu ntazepia nisiga ikintu kimwe abagenzi banje ntibapfe bamenyereye kwa bambura misi yose nisize udufara nkagusiga nabi ngisiga kayo nkayiduza nkasiga nabi mais ico gihe twone ngo birateka byo so babonye rero ndi naheze maquillage ongati no ibyo bintu byavuye amafoto yacu ntidukene kubona ujamo usanga ndagira guys mu ndeke ije niko ndazigonda bizi mu ndeke aho men entre tonara ku YouTube ama tutoriel ngene bagira ingo bacapa ngowe neza ngene bashaka gusiga amafaru ku maso neza heyo mari misi ndabiraba ndabwira best wanje ya mu Faransa ndanga tuye ndawutera inkuru ngene ndumukira amapensi ya maquillage meze kuno ndamutuma ibintu nyene bike nyene do base nyene bya maquillage nyene tuntu basique hewe achabi ndumukira ese ambere je te jure ese ambere bose bavuga ati no way ni ndamusi kita maquiller franchement jewe nanje waribuze naratangaye kuri ese ambere ndakoresha amafoto ntabyo tabara ko ari c'était mon premier essai. Donc voilà, hanyuma ndatangura ndamenyera ndamenyereza ndavyiga ntabwo uzabagenza ndabwira yo kimwe munsi ndashaka gusiga ibintu bintangura uko yayi na myama mbwiye kimwe uretse ko ubuce ku mahera ubuce ku kazi
peut faire ça comme métier. C'est vrai, on peut faire ça. Yeah. Cyane gose. Mugenzi wanjye ndamushimiye vraiment aho ari hose ngira ngo niyabone nakigana so ntangura uko ntangura kundasiga umwe hamwe agatangura agahamagara abandi mais en même temps nkunda kubona abantu basa neza ego voilà biraryoshe bon en fait quoi wabitanguye wumva ukwanza bwa mbere bakumuye nabi ngohe avant donc ko iyo esprit fils wayibonye kwande nde kumuntu yagupuje kwigira iyo passion yo kuvuga ati cyangwa kujya ushaka kudura biraba par exemple utanga kuzigira neza ukavuga ati umuzana dukurikirana banaka naka ngene yisiga tusa jewe natanguye kuja ku marezo sociaux kera donc namye nkunda nubwo ntari interest cyane gose namye nkunda kuraba ibintu bya maquillage abantu basa neza bajya star ibiki tu vois kuri Instagram so jewe hari umugore umumamwe Jamaican je crois yitwa Janice Beauty abantu bose bashaka kuraba maquillage y'aba débutant ibintu byo kwiga bashaka kuja kumuraba yitwa Janice Beauty kuri YouTube franchement ari parfaite arazi kwigisha aragusigurira ukumva ko biriko birinjira pe umuntu vraiment ufise iyo mpano biroroshe cyane gose kandi ko nagiye kugira pratique aussi efficace franchement kuri we uwo muntu vraiment yaramfashije cyane gose ego c'était je me suis inspirée d'elle none umaze kugira passion en fait urabona ko umuntu yakubwiye ati urafise ikintu ryamanye urafise amahero ryamanye donc turatangura tumako wo tubwira amahera watanguje kugira utangure du coup c'était des choses basiques bikeye cyane bishoboka ariko gugera kugeza ubu amahera yarangana gute amuvuga ati vraiment kwera hewe shasha kuba biyizi gender magenza nzo bashi bagira makeup maquillage bisanzwe tuntu dukeye ariko atashaka kubigira comme profession bavuga ati amahera yo kwanza kugura ibikoresho tusa ubwo kuki we exactement gugeza kugira ugezo jewe franchement ndafise abagenzi babandi bagusitana mu nturimo like numva ko bampushinze barambwira ati uce nuzeya barampaye n'ibintu ntanguze franchement sinoja kubesha ngo n'ibiki non je suis là kubera abagenzi banje donc barampaye ibintu basique barandungikira ama pinceau barandukira ama palette c'est pas ama palette menshi n'ibiki nka palette imwe canke zibiri c'est suffisant pour gutangura foundation nka zibiri canke zitatu il faut juste kumenya ati uraza kunukira abantu b'inzobe cyane y'abirabura y'abantu bari moyen tu vois ibintu nk'ivyo ama rouge à lèvres maquillage ntubakeneye byinshi ari gutangura ntibibakeneye en fait c'est juste que ukamenya ati mu byo nkoresha burya buke bwanje nkoresha ndabikora neza ku buryo ujya mu nagiriye ntaziza kwidoga ahubwo bizomutuma anzanira abandi tu vois donc ibintu bike yamuwaye gukoresha ibintu bike hamugagura ikintu ciza ego matagira atanze kugira ibintu grandiose quoi ego OK Jean yo utriyumvira nko par exemple uri ngaha kuragira makeup tu avise iyo présentement kuvuga ati sinda est-ce que hari ahantu ushaka kuzogera utaragera bien uvuga ati aho skana hashitse aho sha franchement jewe ahanshaka kugera sinibaza ko ndahashikana mu wate vraiment no watira ni yashika je mfise ibintu byinshi mu mutwe kujya mpari baza none kimura ko meneza mutwe yowe cyane uzobigenda uzobishika ko uzoshika gute ndabizi ko kutwe ndetse kushikako ego kuko ndibona fise brand yanje ndibona fise ikintu kinini ya cyakindi like kizo tumanye ndazi izina rya Kimbari Munyawose barizi n'ubuke buke avyumva me bari me ngenda ahantu ukabati ni Kimba yaje wala neza cyane Grâce à Dina zizoshaka ko neza gose cyane gose umwanya juste kandi abavyumva deja nka aye muze muraza kwa Kimja bya nkanguma ntangara bamenye n'isabyo nyene yarenze en fait iyo mukomagiye maquillage umuntu niki kintu kiri unique kugira ku buryo tu te différencies des autres y'abandi
ikintu kiniki bon okay jewe ntabwo nshaka kuvuga ngo ikintu kiniki ngira gusumba abandi reka ndashaka kuvuga ibyo abakiriya banje bakunda kumbwira du moins abantu bose la plupart des personnes bazi wanje baravuga ati barakunda Kim ndakunda ukuntu usiga ingohe ukuntu usiga ingohe byawe ndabikunda fise n'umugenzi wanje afise dot muri December yagize booking muri ngira muri juillet booking umvirize December isaha ini fise dot kandi nkene ko ari ubusiga zijya ngohe zawe utazinshafye ko no ntibikunda ubanza ntiruba ego donc ouais je crois que d'après ibintu bakunda kumbwira ko nsiga ingohe neza cyane hama kindi naco bakunda kumbwira ko nsiga abantu birabura neza gusumba inzobe I don't know jewe c'est juste aho kinabonye jewe nta muntu w'inzobe ndasiga ngo nyidogere kuko ntawe bose baragaruka urumva but abandi bantu bakunda kumbwira ngo ndasiga neza abantu birabura gusumba abantu b'inzobe I don't know why gusa Jake nabonye nabwo nukora abantu birabura bagira ka makeup kari un peu simple kari niga po yabo katuma basa kubera ko byari igihe ngira ibintu biri extra mais comme je dis toujours il faut kumenya kumanya ibintu donc ugiye guhindura po umuntu première chose kuri maquillage ugiye guhindura po y'umuntu ubugize amakosa exactement il y a même des gens baza kugira ngo ushaka ngira inzobe moi je me souviens ko hari umu client yaje mbwira jewe nkene ku inzobe nabwo hamahera yanje za ku inzobe namubwira madame jewe sho ku inzobe kandi birabura yari umuntu yirabura je ngaha ibona isabuka je ndi inzobe no and acambwira ngo gushaka inzobe ngo nese amahera yanje ibintu ndamubwira ikuti wewe ndagusiga ndashaka gusiga ibyo inzobe kandi bikagenda neza ukabiryoherera mais imagine abantu ugiye mu rubanza yari marraine en plus ugiye mu rubanza uri imbere abantu bose barakubona abantu bazokubona bazogutwengera bazingana no gutura hypocrite azokubwira ngo urabere ngo uratese ariko bacagenda ngo bana tujya mu muntu kandi bazokubaza ngo umuntu ndagusize kuyo ngo agusize neza tu vois pour moi ni mauvaise publicité ushobora kugira ibintu bituma izina ryanje ryo nunikara kujya mu ngo no je préfère kureka amahera yo naho ngati nukuri amahera yawe vraiment ni bon okay yatwara handi jewe je peux pas faire ça shaka kugira inzobe kandi wirabura undusha ubwirabura en plus ungerageza kubiza kugira inzobe namesho yavyandi biri too much donc je namvuga yamuhaye kugira maquillage iri extra comme nka je ndimwe rimwe mpanda igihagire na je ngira maquillage exagéré mais sur ma peau ntabwo ngira ibintu exagéré ni baza ku maso no ku muntu niyo ushaka kugira ibintu extra hanyuma maquillage kaza ari nyinshi sinon kuri po il faut respecter amako y'abantu kuko twari igihe mu maquillage abantu baragiye hari nk'abantu ushaka kumva ngo sinkunda kubagira makeup ko ciye mpinduka je ndibaza baribonye ku wundi muntu hari umuntu akubwira ibintu vraiment mvuga ati uyu si jewe naye gufuma nguma ndi kwa kundi nyene ntisize ikintu na kimwe urazi ko le problème maquillage musomero yikugiriye umuntu akazogusiga nabi tuyanga pour la vie rero ndazanesha ngo yo ngo kuri mariage bangiye n'ibintu bwa mbere yasite maquillage akamugira amarorerwa ntasubira kwimva uko ashobora kugira maquillage ego ngabona ko ndabwira abo biyumva ko babyaraniranye babibona maquillage bazinda bagerageza bazoze hari wajeze juste pour essayer hama utuvuga mu nyuma ego okay iyo nk'abakiriya bawe ni gute ubajera bafite abakiriya bavuga ati aba nabi wanje nta handi bamwe bufise gutya sino ahandi ugira gute concurrence n'abandi on dirait que d'une part mengo uraronka visibilité cyangwa publicité kora uwo voyage handi hari indi moyen yo kuronka abakiriya ucako sha ndawuteye inkuru kino kintu je nta yindi moyen nkoresha vraiment ukuri ibikorwa by'umuntu najya biruvugira cyane jewe nta kintu nakimwe nkoresha ndasiga neza umuntu hanyuma akagenda anzanira abandi 10 nuko kandi ivo mieux kumva ugize ibikorwa cyawe neza ego agaca agenda kandi nta yindi publicité vraiment ngiye
il est vrai hari igihe nko ku ma réseaux sociaux j'ai fait quelque chose pour me démarquer des autres kuko rimwe rimwe ndagira mu maquillage artistique ça je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois kubera ko make-up artist twabaye benshi mu Bujumbura hama ku ma réseaux sociaux nyene tu dois faire quelque chose kugira ngo uve muri lot ugire visibilité uravyumva kandi ça m'a aidé donc umunsi umwe navuga ati je vais essayer ça niho umunsi wa mbere nagira ya maquillage manuel sinzi kuyizi ndayibonye donc j'étais nyinshi muhira ndatangura kugira maquillage ndafata ama pinceau ndabigira je savais pas comment biza gutanga résultat parce que c'était la première fois n'essayer un maquillage beaucoup plus artistique alors mais résultat qu'on a sorti moi na jewe nari kumbe ndidoe na so ivyo maquillage ziratuma rimwe sohoka milo ku réseaux sociaux nkatusha n'indi n'abandi bantu batari banzi batari bamenyereye bakayibona gati ujya mu yagize iki n'iki ujya mu yagize iki n'iki sino gukora akazi bisanzwe mu buzima busanzwe je nta yindi distinguer nta yindi c'est juste de bouche à bouche ego birivugira ndakora nkakora neza akazi kanje hanyuma hakaza abandi kandi ko bice byoraza ni bon hama ko hanze normally murambona aga make-up abagabo bakagenda bakagira make-up no mu Burundi hari abaza kubigira abagabo barundi n'abamaco sana bon sinzi ko nabisigura en fait hari maquillage ari spécifique kwa hungu uravyumva mais abagabo barundi bahungu barundi kugira bitahure nako hariho maquillage ko mugirira iri atamuntu azofamenya azokubona ko ufise fraîcheur nga ntawe ntibamenye ibyo wakoze exactement uravyumva ntibazigira bitahura uravyumva mais sinon normalement ndibuka neza ko hariho marché nigeze kuronka c'était dot ego c'était dot ruguru même nganga mu tipe ni abino I don't know kuko nabantu bakira bashobora kundugana ruguru kukuduganya ruguru umuntu umva ko gukora make-up umva ko umuriha kandi umuntu sinzi ko ari umurundi canke yakuba ngaha mu Burundi no ngandibuka ko narasize umugore ndamusiga marraine ndamusiga umugano mutaka ego aho biba bishika kandi nkabasiga ni mu buryo bintu bya modo hagenda basiga mais sinon umutipe lambda gutyo wonye ngo aze ngo ngira neza ngo numva nkene kwa frais canke numva nkene kufotoza imeze bon ntabyo baratahura le monde cyo kuzaza abantu batahura baje ngo hano ko mbone femme sinon barabigira nk'abajya abantu bakunda kufotoza bo cyangwa amafoto y'ibintu bakora n'ibintu bajya kenshi barasiga hanze barasiga ego no monde apparemment nze maquillage artistique cyangwa nze mariage hariho izindi sorte zihari genre zibiri différents contours en fait maquillage comme ubonye nabivuga mbere c'est un art hanyuma art biyexprima kwinshi donc hariho urashobora kwexprima ukabona ati uyu muntu n'umuntu aryohewe nk'umuntu agenda imwe mood yo kuryoherwa nkena makuru hari joie aboneka tu vois n'igihe umuntu ashobora kugira maquillage ijanye n'ibintu umutima wiho ati umuntu arabaye umutima uri sombre n'ibintu nkaje nkagira maquillage y'isombre dark cyane gose limite mengo n'umugoti tu vois abantu bazobaza bavuga ati bya muntu atese ibintu biki ya maquillage yewe bon iri sombre ntibazigiye atahuje igabo ugasanga yabigize kubera iyo presentement kuna amerewe umuriwe donc hari igihe bivanye n'ibintu kwacamo ushobora kugira ntushaka kumenya exactement ntushaka kumenya ngene amerewe meo muriwe hari igihe bashaka kwexprima canke hari ama maquillage nk'uburyo by'amafilme byo gukina amafilme tu vois nageze kumusiga saa turi muri ya ndirimbo yiwe izina je crois yasohotse vuba cyangwa nyumeke yasohotse l'année passée je crois janvier cette année donc cette année début de l'année
yakomeretse gutya. Ego, je vois. Ah, Donc, c'est voilà. marrant, c'est... Je l'avais maquillée, nakeye igikomere. C'est vrai. Igenda gute agira. uragikreya ugakora igikomere nyine ukamenya ngo ni igikomere ukamenya igikomere. Jean Claude qui fait. Ndibuka ko ahantu hose twaca mu bara tukubwiye bwa tournage. Ari ngo yose dipolisi hano bari igipolisi hano ibintu. Donc ibi byose ça fait partie du maquillage. Ego byo kwidegiza. Ukavuga ati nkeneye kugira nkajya mu maquillage ya Halloween. Ego. Tout ça fait partie de tout ça, ça fait partie du maquillage. Ego biba bivana n'ikintu umuntu message umuntu ashaka gutanga cyangwa ndazi nk'ibyo. Ego iyo kurega maquillage umuntu naye amapoint wifocus ngako amapoint abambaye ama partie wifocus ngako kumuja amuvuga cyane ntegeza kwitondera bon jewe franchement ça dépend n'ibintu umuntu ashaka kuko hari igihe jewe doye ntakuzi ari bwa mbere ndakubaza ukunda maquillage meze gute. Hari abantu benshi batarabitahura yuko bacambaza none si uri sanse kurusiga n'ibintu kuntorera cyangwa byatsi ntibigera atahura igituma bazi chocolate. Sindakuzi, c'est la première fois que je te maquille. Ndavyumva. Sinzi ngukunda ibintu uri soft, sinzi ngukunda ibintu biboneka. Ndavyumva. Ntavyonzi. None cenje ngaha ndagusige selon mood yanje nimba nko munsi nimba numva niruhiye cyo shaka kwiyorohereza. Kandi nawe ushaka atashika ibintu udashaka ibintu bitekanye gose. Numva ko ndiko ndakurenganya. Donc je te demande qu'est-ce que tu aimes toi? Mu buzima busanzwe ukunda kwisiga iki? Ndavyumva. Est-ce que ukunda kwisiga ibintu glossy? Est-ce que ukunda kwisiga iminwa iri rouge à lèvres cyangwa imate? Ndavyumva. Ntegereza kumenya ibyo ukunda mu byose kugira ngo niba gusiga ube comfortable. Ndavyumva. So hariho rero abantu benshi batajya itahura mais moi je pose la question même naho twa tumenye ndavuga ati no musi wavyumva ushaka ibintu bimeze gute kugira amenye neza ndabusige kuko nimba ari ikintu mu buzima nanka gukora akazi kose nkaheza mugacumbwira ngo subiramo ngo ntashaka ngo subiramo ngaha je déteste ça. Non je pense que nashaka ko ingene yasimonta kuko cyangwa zumva ukiroshe kwa mutse uri à la fin oyi ibintu nuko bigize uko nakuje kuri mwoshura umwana ati wamari umushatsi wagize iki Jean bigaca biba n'umwanya wawe bishize ko bituma mbaza kuko ndi umuntu patience yanje sikirenga vraiment ndayizi nico bituma nayitestinga no kuko donc ndakubaza kugira ngo tugende turi sure nivyo turimo. Ego nivyo afite nuko bidakugenda kuko deja umwanya ubuhagaze imbere yiwe uri kuraruha tivo hamugacha ati subiramo. Mais sinon si je dois choisir jewe ndakunda gusiga amaso cyane ngohe parce que comme on dit les yeux c'est la beauté de l'âme. Nukuri amaso parti ya gutya biratuma beauté mu ndege isohoka gusumba tu vois. Donc j'aime maquiller les yeux à dire mettre en valeur kuko amaso arakoreka kuri triste amaso arakoreka kurushe amaso arakoreka kuri amboneka kuri joie byose. Donc c'est pourquoi ndakunda gusiga amaso cyane gose. Ego iyo no umukiriya aje rendez-vous est-ce que yakunda ko bivanye na navuga ati na disponibilité wawe ya misi kwa y'abantu ashavuga ati ndaje ko nene cyangwa se toujours normal ko utegeza kwa muza uri kuri rendez-vous ou bien umuntu ashaka kuza just kuraba si en tout cas c'est toujours mieux gufata rendez-vous bien avant kubera ko déjà nko muri periode y'imanza nyinshi. Ego nko muri periode y'imanza nyinshi hagera nka lundi weekend yose yamaze gufatwa urumva. Donc ushobora kuza franchement jewe nta mubuza kuza wowe ni mushobora kuza hanyuma ukarindira it's okay ariko umenye ko muri periode y'imanza nyinshi hariho probabilité ko ushobora kuza ugasanga nta mwanya numwe uhari uri libre kuko ndashaka kwa ndi ushitse ngaha anye dufate nkatango nka 7h ou bien même 6h30 ashika kungora 19h ntaricara watangwa gasi zo. Ego 19h zikagera ntaricara bisigura ngo kumwanya isaha yose abari ku muntu ari umu assistant wanje nawe nyene abasobanura kwasiga urumva. Donc mu gihe utagize urumva ko utagize reservation bicagira chabifu mu gihe atari periode nk'imaza nk'ubu ni bon it's okay ushaka kuza udafashe rendez-vous ni bon it's okay
mais en tout cas pour moi c'est toujours mieux kuza usabye rendez-vous kuba wasabye rendez-vous avant kuko je priorise cyane gose abantu bari ku ma rendez-vous déjà batanze amahera yabo avance donc niveau prioritaire il suffit juste kudaceka jewe nkora ku isaha cyane nabonye c'est n'umuzungu kazi bro c'est n'umuzungu kazi en fait l'argent le temps c'est l'argent donc nta kuntu nakumwe ushobora kuza uremera abantu bagucereza ibintu ariko abapyanti banje ubu baramaze kuintegra mu mutwe ko nkorera ku isaha barabikurikiza n'utabikurikije kenshi arambwira ati Kim byangorera naha uranyihanganira gatoya comme ça haba hari haje undi muntu nkandamusiga kujya akabarinda ni point ok so c'est toujours mieux gufata rendez-vous kugira ngo we safe na wewe uvuga ati ni naza isaha shikaba ni jewe ego ni bon vraiment est-ce que Kim ntama comment tu m'as vu alors ce qui tangura kugira maquillage ama découragement abantu batagutahura batatahura izurimwo vu que c'est ayitahura ubu no batanguza yumva cyane genre cyangwa ama commentaire yakublishije ko ashobora ati bijya bintu none kwasanga wagize umuntu kwasanga ari n'umugenzi wawe cyangwa iki aguha besa kubushira hasi c'est pas bon mu bagenzi banje sinibaza vraiment oya mu bagenzi banje wapi je n'abagenzi baguto fise na mashini imana bagenzi vraiment j'ai des amis uzo kwa mukenguro kabem uzo kwa mukenguro mu bagenzi banje ndabakunda cyane barabizi aho bari hose n'ukuri abagenzi banje niyo bantu bambere bambwira ati kora ndafise n'abambwira ati ingo ni utaze kudusiga ko mariage nkagenda i Kigali kandi sinabibwira direct experience cyane ngo menye gusiga ibintu bya maquillage byatari mais ntawundi abikora ibaze nko muri 2018 kugenda i Kigali ugiye gusiga abantu can you imagine wari umaze 2 ans tanguye sinabibwa nabitangura cyane gose ni byari nyene de base mais barasapotinga cyane gose gati umve koro Kigali mariage nizobera kandi utaje turabipfa donc urumva n'ubu barabizi bari ngaha mu Burundi bati none nta wundi muntu franchement je support na ironsi kwiye bati nyene ko urabizi amajambo ntabura mwe ngo nkabije bintu ngo ari ngo yibaza yuko amajambo y'abarundi ntabura mwe wese to décourage pas ndabaca ko nk'ibisire urari bisi yuzuye ingene zigera ati birabasha ego okay ni bon vraiment yeah naye mera mashimaze kwinjiza uvuga ati vraiment ikibazo umwaka imbagije n'ubundi munsi turagenda ikiganiro kandi bito okay hayo wakibonye kiriya atarabyiki hayo uzirabyiki atarabye kiriya ariko no sintantu nzihari gusa bon ushobora kuvuga ati naravuye kuri ubu ndageze kuri level ndageze kuri aya mahera ngana uko jewe avant nyene utaramenyekana nturamenyekana nyene warakora nk'abantu nka batatu ukumva umengo wavyishe cyane gose mais ubu ndashobora gukora nk'abantu nka 20 ku munsi donc urumva hariho différence nini ego amahera bitume duharure en terme y'abantu hari en terme y'amahera okay umuntu umwe ari hangahe basi umuntu umwe ariha bivanye biko byo ko ari maquillage hariho bon ça dépend hari maquillage à 30 000 du maquillage simple hari maquillage à 40 000 maquillage ibiri complet ibiri kuna amafosi tu vois tout hanyuma hari na maquillage ya 70 000 iyo ndasanga muhira harimo donc des placements zose yes donc sigura ko nama muri 10 ni 70 000 par personne navyo avant nakorera ahantu hose ndagenda narasanga muhira wabo uvyumve nubwo nakorera nimba ari yo 10 000 cyangwa 5 000 numbaze yaba ari mo déplacement byose narasanga muhira wabo avyumva ariko now kandi bon il faut que umuntu azagenda na progress agenda imbere c'est gutera imbere cyo ituma nabajya bose bataratera imbere umwanya uzoza wabo kuko twese so twari nacyo umwanya ibintu byose n'umwanya
Ok, bisa nko tuja ku musozi w'ibiganiro urashobora kuguha conseil abantu bamwe ko hariho en fait je n'avais n'umugenzi agira make-up umva agira nk'uko wari ubivuze agenda ugasanga ni nka 10 000 15 000 agusanze aho uri canke 20 gutyo me hakagera avuga ati sitewe ndabihevye like bako hagiye utaronka clientele wawe bikugora kamara igihe uri muri crise canke iki and then ugasanga bariko décourage urashobora kugira kintu juste comme motivation ikintu kimwe ca mbere natanga mu maquillage kuko ibintu bya maquillage mushaka kuja mu telefone biroroshe cyane kumva umengo biheba kuko nkuko nabwiye hariyo saison haba hari imanza nyinshi aha mu Burundi murabizi neza ko hariyo saison atamanza na zimwe zigaziba janvier février non janvier ni bonzi bazikiba janvier au début de l'année bazikiba hariho ama mois nka mars avril aya mezi non franchement ari ushaka ugenda muri vacances ni mufise warabitse guhera ugenda muri vacances ni bon uruhuke hamuzogaruka uce ayo muce donc uri umuntu udafise patience uri umuntu abikunda cyane shaka kuvyihebera uvyivire mu hakiri kare kuko deja kugira bakumenye abantu barinde bakumenya cyangwa kuzurana abantu benshi hanyuma wumva umengo uja kuri level ugenda kurondera ikibanza ciwawe ukoreramwo ikibanza ukoreramwo turabiriha uravyumva donc ushaka kurihamera utinjiza uravyumva utegeza kuba patient cyane gose kuko nawe kugenda natanga kujenda natanga ibirunde makiyaje de misezi n'imwe ariko nagiye kurondera ahantu nkorera muri 2020 2020 ndamenye nyene nabikora mugabo sinari muri ivyo hari ibindi bintu nabibangikanya aravyumva hari ibintu bwabigire byo nyene nabibangikanya non mais vous aimez 2020 non 2021 watanga ko benki banze niho navuze ati ngomba ndondera ahantu nicara ntihari ngaba dohe hari ku mugenzi wanje yitwa Grace adanda amavuta namubwiye Grace je nkina ahantu nicara genre address abantu bazorasanga ndamakiya kugira ngo nitwa mfise adresse en attendant yuko ndonka amahera yo kuja kugira ikibanza ciwanje kinini yari nibiki hanyuma acanyemere kama amahera make kwezi nyene comme loyer hanyuma ndari abantu baramenyera franchement je basanzwe bamenyereye naye sanzwe visibilité nka Ivra mugabo baca baramenyera cyane après une année niho nacanza nga cendarondera kanza nga ndaronka place ya bien ndakoresha ibintu n'ibiki ntamuka voilà ni ibintu bisaba patience vraiment si ibintu byo kuvuga ngo uhingura kwiriruka ngo non nguko yago tubone ko ariho kandi ndabikunda sinon franchement amahera yo kubaho nyene ariho vraiment urabaho umuntu arondera ubuzima bwawe upanze ku murongo urondera utagaspia amahera kubaho ari mais ni patience kuko kugira abantu bakumenyere bagutangurira bakumenyere baziba utegereza gukora byo kubikorera cyane ego ok navuga ati sinzi qui peut-être aussi ufise ikintu dupartager sinon déjà on va mengo arriver entre temps ibikoresho ukoresha de base ama outil pratique ni hibi ukunda gukoresha gose byose genre kuko ibintu byo nta kintu ushobora kuvuga ati iki vraiment ndakibuze c'est non hari ama foundation ça c'est un la foundation de gukora tamu naho ari simple gute ategetse uhari tegeza kwikora ama foundation hanyuma ya n'amafar gusa amafar cyiza cy'amafar nuko dahera adashaka yirwo nyene donc ushobora kugura amapalette ugasanga nyene hari igihe nyene uzuragura kubona nyene uje palette nayikuze makuru yo gakiku sinon franchement mais ama foundation c'est primordial nyine kumenya entre foundation na foundation zimwe za kera twisiga za kera ikintu kibi gihari ko par exemple je naise foundation nasi ntari bihere gusa ngo wet nene guye he muri quartier cyangwa ngene ngo hajya muri le Parisien aussi gusa ntende hera pour du bon est-ce que quoi qui umutayikoresha cyane cyangwa murayikoresha pour calmer ga foundation iyi foundation turayikoresha c'est vrai mugabo
na cyane cyane kuko nizo usanga ziba ziri se couvrance umuntu asoma tâche avyumva mugana zinye ziratandukanye by the way hari ziri plus couvrant n'iziri moins couvrant cyangwa izifise couvrance moyenne avyumva donc biba bivana cyangwa hari iz'abantu bafise peau ziri sèche cyangwa abantu bafise peau ziri za peau zifise amavuta zingerera amapeau ari lisse ndabuzemo kandi ndayibonga abantu bafise peau rêve donc hari ama foundation atandukanye bivana n'amapeau atandukanye donc biba bivana na resultat ukeneye yes hanyuma zia fondata zia za kera nazo franchement ntazo nkoresha hari ibindi bintu byinshi byaje umuntu ashobora gukoresha ibyo ntazo yeah kujana n'umwanya en fait. So ndibaza ko yuko ubwanje nanyuzwe peut-être même l'audience izogira kandi wavyumvise le clientèle ahiri turayikeneye kimarayikeneye cyane gose deje ngena asa n'ibintu biri très classe donc murahawe ikaze gose okay murakoze cyane guduha umwanya kwemera kuza gusabikanya votre expérience n'abandi ko si hari abantu bari egoiste ukuntu en fait bateye imbere mugabo nashaka ko abandi ba genre bafasha abandi kubapousser vers l'avant donc wakoze cyane peut-être n'undi munsi twatumye no munsi wo kwemera yego merci ciao bye